Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese mu bakunzi b'ibiganiro byacu nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro nongere mwiramukirize kandi n'umusesanguzi ubwo ari we tuguma tubane muri kino kiganiro nkuko mubibona ndakora mvuze cyane umusesanguzi. Urakoze cyane Benita Fundamutsa kananje nongere ndakuramutse ko twari tumaranya kanya hano muri studio. Wonche ndamutsa n'abagiye kubana natwe muri kino kiganiro. Yego. Akoze cyane kundamutsa kandi ndakuramukije buryo. Yego. Reka tutarandiriye turabire hamwe ibimwe tuguma tuyagire muri kino kiganiro. Turaza kurabira hamwe ubwo abanyarwanda kabisa byanse gose imitima yagiye hejuru barababaye cyane ku kuntu Uburundi bugiye kuramutswa Union Africaine. Turaza kurabira kanya banywa bacafita ku Ego bacafita ku muntu twende tuzakurabira hamwe mu gutora gatebe mu cyare kuko ngo tuguma tuyage muri no mwanya zirakomeye cyane. Turaza kurabira hamwe kandi aho Makizar bamwe bakunze kuvuga ngo ni Makizar ubwo Makisal ego urakoze cyane ku nkosora ubwo rero nawe ariko anuranurwa ko ashobora kuba yoba mu bitoza kuba umunyamabanga mukuru wa ONU. Turaza kurabira hamwe kandi ibiriko birabera cyangwa se ibiriko biravugwa muri Fizi. Turabira hamwe kandi aho hariho abakomando b'u Rwanda bakomeza kuja cyangwa se kurungikwa mu misozi miremire ndetse na migufi. Ubwa nyuma turaza kurabira hamwe impamvu Viviane yanse ko agendanirwa n'inyesha n'abaroberi. Yes. Reka dutangurire cyane rero kuri no ngingo ya mbere aho Uburundi bugiye kuramutswa Union Africaine ari ku Rwanda kabisa ikaba byanse gose. Urakoze cyane Benita. Mu bisanzwe reka kwanza tumukeze son excellence Semahanga nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ku yandi mabanga agiye kongera kuzezwa. Hasigaye imisi ibiri gusa. Imisi kabisa. Ni nyuma yaho kuva mu kwezi kwindwi umwaka duhejeje yari yagenewe kuba ndamwita gute mu Gifaransa ni umuenvoyé spécial de l'Union Africaine hariya mu bihugu bya Sahel. Donc yarafise tashi yo kubumviriza donc usubira kubaremamwo umwuka mwiza. Rero mu minsi ibiri gusisigaye bagiye kongera noneho kumwizera birenze kumuha kuyobora Union Africaine. Kumbure abarundi twumve yuko ari teka ntangere cyane gose dutewe n'Imana akubera yuko kuva Uburundi bwabaho kuva n'urugego rwabaho nibo bwa mbere rugiye kuramutswa igihugu cy'u Burundi. Abanyarwanda kenshi twaravuga ati ni Semahanga ni twavuga bashaka ko tuvuga ngo ni Sebarundi ko bamenyenze neza kari Sema ubu rero barabibonye birabaye officiel ngomba kuvuga ariko binkundiye nk'ejo canke dimanche turashobora kuzotegura ikiganiro cihariye cyo gusobanurira abantu Union Africaine niki ubundi yagiye kurungurana Union Africaine abagikuzezwa ayihe mabanga. Ntabwo twivuga muri kino kiganiro kuko cava kitubana kirekire cyane n'ingingo nyinshi cyane mugabo bidukundiye nkejo ku mugoroba canke dimanche iki kiganiro mu byo bwiramvuye tuzokibazanira kugira ngo mumenye amatashe son excellence Semahanga azoba afise igihe azoba atanguye kurongora uno muryango w'ubumwe bwa Afrika. So ni birori bizotangura ku munsi w'ejo igenekerezo rya 14 bizohera igenekerezo rya 15 ibirori byaho azohabwa sinzi ko no yita intahe canke inkoni sinzi ngeno byita mugabo mwumve ko ari nko kwatirirwa kuba umurongozi w'ubumwe manunga bwa Afrika. So ibi rero nkuko wabivuze bikaba byadugije pressure mu mitima y'abanyarwanda cyane cyane agatsiko ka FPR inkotanyi gasanzwe katifuriza ikizo na kimwe Uburundi gasanzwe katabona ko hari ikizo na kimwe cotumbera ku Burundi. Inzigo yaduze kandi uko inzigo yaduze rero byatumye n'amatension nabo aduka. Abenshi bamaze kuja mu reanimation barabe neza badatemberana hagati mu abenshi bari muri reanimation franchement parlant akubera ko barakoze amarobing
menshi cyane gose ashoboka kugira ngo barabe yuko iyi manda tugiye guhabwa nk'Uburundi barabe yuko boyikwepesha ije mu bindi bihugu isimbuke mugabo kubera ya mana twashira imbere kubera semahanga ubutwari bwiwe kubera ubumwe abarundi dusigaye dufitanye n'ibindi bihugu no kumusengera na cyane byaranse yuko ayo marobingi bakora agira ico avuyemo rero nari nabivuze nibafata amazi akanye bayamwe hama bacafata ku mutima bihangane biraza guhera ego reka twibandanize mu sesanguzi aho dushaka tuvuge kuri uno mugabo Macky Sall yego so Macky Sall biriko biravugangwa yuko agomba kuzotanga kandidature yiwe kugira ngo azoshobore kuba guhiganirwa kuzoba umunyabanga mukuru wa ONU sivyo je ndebonamwo ibintu byinshi cyane gose ikintu cya mbere mwomenya uyu Macky Sall n'umugenzi mpamfe na president Paul Kagame sivyo nkamwe rero uyu Macky Sall byoshika akaronka aya mahirwe yo kwa yoyobora umuryango UN kuba secrétaire général wa ONU mumve yuko hazoba hagomba gusubira kwaduka akajagari katagira uko kangana hano mu karere cyane k'ibiyaga binini kubera ko nisomambike w'umwihevyi wa mbere dufise hano mu karere rero abaye somambike w'umwihevyi dufise mu karere murumva yuko akarere bizoba bisa nkaho gasubiye mu maboko yabihevye aha rero nk'abantu dusenga cyo turamenye ingene dutumbereza amasengesho yacu ikindi kintu novuga nkamwe uyu Macky Sall yogirirwa nayo mahirwe mwumve yuko abazungu bazoba bamaze kubona yuko ONU yasambutse bagomba kuvyikura ko kugira ngo isambukire mu maboko y'umunyafrika kugira ngo noneho bakomeze kuronka ingene bazoguma baducinyiza berekana yuko abanyafrika ataco dushoboye ataco tumaze ibi nta nuwo bideha buriya Union Africaine nako Union Européenne plutôt UN bisa nkaho nawe nyine ubwayo iri ku marembera bisa nkaho nawe ubwayo yasambutse rero bayihaye umunyafrika nubwo atoba uyu Macky Sall mwumve yuko azoba ari muntu mbere kugira ngo bize kudabuka bidabukiye ku munyafrika baze bavuge ko umunyafrika ari watazi kurongora nayo ni bimwe mu kirundi bavuga ko bazoba baturaze ibyananiye ngoma so ko nakora ibyamunaniye bazoba baturaze rero ibyabananiye nuko mbwarige usanga birakunze umunyafrika kabayobora ngo babaye bwa mbere mugabo nuko turiko turaba ingene uyu magingo aya yuwe nihagaze mu by'ukuri turabona yuko ihagaze nabi cyane gose iri ku marembera nabo nyine ubwabo byabananiye kurodresa niyo mpamvu mvuze nti nkamwe bo yuha umunyafrika azoba ari muri ya ntumbero kugira ngo bize bidabuke bavuge bati nta gitangaje kirimwo byari biri mu maboko y'umunyafrika reka twikomereze mu sesanguzi aho dushaka tusimbire gatoya ku mirongo y'urugamba ko bimeze utubwire ingene bimeze hano muri Fizi bifashe gute nari nababwiye kare ko muri Fizi inyeshamba zaguye muri ambuscade umugabo ngiye kubabwira n'ibitero byahabaye uyu munsi nabamenyesha yuko na coalition FARDC yahagurukije drone zirakora ndavyite bikorimo drone kabisa zongeye zirarasa zirivugana inyeshamba zatwigwaneho reditabara hamwe na M23 aho bari batataniye aba rero barashwe na drone nibo baje no kugira iki ndavyite gute baje guhohoshwa ku makuru naronse bavuze ko ari Fedenebi yaje kubahohosha nyuma yo kuraswa na drone baciye biruka hafi ya Minembwe maze bababwiye agacupa ko kwiha pole bibagirwa yuko na hariya hose muri Minembwe centre nubwo coalition ya FARDC itari declara nkaho bahafise mugabo basanzwe bahari ibitwara bisobanura badukurikirana n'impamvu batari declara rero twigwaneho ijya coalition yabo nyuma yo kuraswa n'amadrone aho bari bashize ubu defense hafi y'igisagara ya Minembwe centre baciye bahava maze
bariruka baza kuya pole ku kabare kari hafi nyene yahajya Minembwe centre. Biza kurangira abari bicaye hajya bose atanumwe arokotse. Inyuma yaho bavuga ko bapfuye urupfu ruteye ubwoba kubera ko ntibarashwe. Aba bavuga ko bakoze iyo operation ngo n'abarundi ngo babonye ko kurasa bishobora gutera ubwoba mu bene gihugu kuko ni hafi ya bene gihugu baca barengeramo ngo n'ubufuni niko navyumvise n'ubufuni n'imbugita nivyo byakoze akazi maze izi nyeshamba ndabita ko zapfuye kabiri kuko deja ngo zari zamaze kuborerwa zako zihereza itabi inzoga niko kuko maze abasinziriye ko ntibazi ko nuko byagenze exactement Fedenebere kiraza ikora akazi kayo. Aha rero muri bano batwigwaneho biba birangiye uko aha naho kuri point 0 naho kuri point 0 apana kuri point 0 centre kuko hajya uhari coalition ya FARDC mugabo hafi ya point 0 twaronse amakuru yuko ngo abasirikare batwigwaneho bien sûr na M23 bagiye gutanga amafaranga kuri Wazalendo kugira ngo babahe inzira yo kumanuka. Amakuru mfise ngo bagiye barabasaba bababwira yuko ataki bagiye gukora ahubwo ngo bagiye kwiripotinga bagiye kwihuza n'abandi kugira ngo baze kwiripotinga ari kigwi maze Wazalendo irakira ayo mafaranga. Amagingo rero bagiye guhamagara abandi twacinzira ni muze baca bagwa mu mutego wababa Wazalendo maze barabamesa kabisa. Makuru mfise nuko hariho abaciye bagwa aho nyene sur place bagera kuri 37 abaguye muri uwo amutego. Turiko turabona Wazalendo noneho bagiye kuba ibirira habiri. Ciromba arabaha amafaranga bakamukorera neza. Amafaranga yatugwa niho bayariye mugabo ntibashoboye kuyakorera. So biriko biragaragara rero yuko yitwigwaneho mu byukuri ntiratahura umugambi M23 yatahuye. Aha hantu ngo ndahavuge umbabarire kumbe ndashobora kuhateba gato mugabo mfise impamvu ngiye kubivuga uko. M23 iyo iramaze kwitegura guhagarika intambara sinzi ko murabibona. M23 y'ubwayo iyo mvuze M23 simvuze twigwaneho simvuze RDF simvuze Red Tabara mvuze M23. Aha abantu batari cyo nshatse kuvuga. M23 iramaze gutahura umugambi wa Seselof. Ibi turiko turabibona ahatandukanye. M23 yarata umugambi wa Seselof. Mugabo twigwaneho iyo ntawe iratahura baracafise ibizigizigi yuko bagifatanije na M23 kubogora igihugu ca Kongo. M23 yo yarabivuyemo twigwaneho rero iracadodera ku rusato nayo karabaye niko bimeze. So turiko turabona rero aho bariko baragira ibibazo bitandukanye bagwa mu mitego abandi bafatwa miri abandi babuze uko babigenza bariko babita gute bariko barashwiragira bariko barahunga mugabo bomenya amakuru M23 ifise ndahamya yuko nabo boca bahambya umugambi M23 yahisemo kuko niyo nzira yonyene basigaranye ishika. Musesangozi utubwiye yuko M23 reka mfate kuri no jambo tubwiye yamaze gutahura umugambi wa Seselof ariko twatwo turabona neza yuko hariho abakomando bakora duganwa mu misozi. Eski Seselof koko bariko bayitahura gutandukana. So ahantu rero no shaka ko abantu batahura sivyo turiko turabona abasirikare b'u Rwanda nkuko kivuze bakomeje kuduganwa muri ho plateau na moyen plateau eka ndetse na plaine. Uyu munsi bagaragaye mu masaha ya saa 11 y'umugoroba kwigenekerezo ya 13 bagaragaye aho amakuru dufise y'abantu bari sur terrain sur place batubwira ko binjiye bamaze gushika muri Goma barakorana amanama y'ingene bagomba kujya kwigaburana niho umuce umwe waciye ufata direction ya Kaziba. Kaziba umuce umwe ngumve ngo n'abakomando ntabwo ari babandi bashonje abandi bamwe Kagame yaramaze imisere karagaburira kugira ngo baze kugwana ya ntambara nimbe no yete ya Armageddon nimbe no yete ya Runyota ntavyonzi bamwe amazi imisere karagaburira ikibi
kibishe abagarurira muravumba ni muravumba umubiri yego abasiga n'ugwaga kugira ngo bakare. Aba rero nibo baje kurwana ya ntambara ya nyuma, aho umuce umwe baca bafata inzira direction Kaziba, uwundi muce ugira kabiri baca bafata direction ya Ruvunge, uwundi muce ugira gatatu baca bafata direction ya Remera, uwundi muce nawe bafata direction ya Murenge, sivyo? Aba rero objectif bafise ni yihe? Mu biganiro byaheze naraberetse ingene M23 yigabuyemo ibice bitatu. Hariho M23 gushika magingo aya ikiyoboka President Paul Kagame, iyo irahari. Hariho na M23 ikorana n'abaguzi atunga b'Abaganda bajya biba ubutare aho kutwara kwa Kagame akabukopesha hariya mu Buganda. Hakabaho na M23 yo yivuga ati twebwe twarahenzwe twarabibonye, mugabo reka ko twamaze guhendwa tugume twambaye umwambaro wa M23 bijya twahenzwe aba ari byo tuguma duhagarariye. Nuko rero bajye bavuga ko bahenzwe nibo bamaze kwemera umugambi wa Seserofe bari kumwe na babandi baba komisionnaire babaguza tunga b'Abaganda. Aba bakiyoboka Kagame rero nibo bacuditse n'aba bakomando baduganye hariya mu misozi. Umugambi umeze gute? Aba umugambi bafise nuko mu gihe izi M23 zizoba ziriko zirarometa ibigwanisho zemeye umugambi wa Seserofe, aya ma special force ya Kagame amazi imiseka aragabwe arigisha kabi na kabibi, amazi imiseka aragaburira umubirizi mugani wawe, amazi imiseka arasiga ugwaga, bariko biposona mu misozi kugira ngo bace batangura kugaba ibitero biremereye mu bene gihugu cette fois massacre, kugira ngo bereke amakungu yuko ari abasirikare ba FARDC ahubwo baciye birara mu bene gihugu, bikunde ko Kagame asubira ku ruvugiro rwo kugira iki kuguma ku butaka bwa Kongo. Mugabo ntazi yuko nk'ibi twabimenye bibaze ndabivugiye kuri BM, ndabivugiye kuri BM cyayibaza ubutasi rero bwa UN, ubutasi bwa Tshisekedi, FEDENEB bo babimenye ryari nibi ntazi ko tubizi. Ni gihanganire rero ndamusese agatabi n'abene gihugu bose ndabibabwiye. So rero izeme 23 ubundi kubigabuye bafise n'ivyo bahuriyeko. Iyi M23 yagicuditse na Kagame ni imwe ihurikiyemwo abenshi bagirwa n'ivyaha byo mu ntambara. Ni nababa ni ya yindi inakubiyemwo benshi barondegwa n'ubutungane bwa canke sigese n'ubutungane bien sûr bwa leta ya Kongo. Ni kuvuga aba namwe bamara guhitamwo kwambara umwambaro wabihevye. Aba rero nibo bagicuditse na Kagame kandi benshi muri bo nibo bari kwaduganwa aha muri iyi misozi. Mugabo nibazi ko mujye misozi bariko barajayo hariyo na cagisika kitamenyekanye. Ibazi byabisiga kabisa. Ntabyo bazi ndabibiye nibanga. Ntabyo bazi. Kandi zaka gukurikira namwe bakumvise bashaka bomanuka. Nkundazi ko hari abari mu kino kiganiro bacu bakiraba. Rero ne batabyumva bakaguma babute kugamika izosi. Yes. Niba byumva bakaguma bagamitsa amazosi. Shauri yao. Bashobora gusanga yari mburi yanyuma baronse. Ariko bana musesangozi hari akantu ugeze kutubwira ko biriko birarangira Kagame bizorangira tumunya Sekanshini ko yagiye ku rugamba. Oya ntibujya. None amaze kurunka bana ba commande tubaze karibo banyuma. Amaze kurunka bano bantu bakomeye kabisa twita ba commande. Umva dasigaye Kagame kugira ngo yishike ku butaka. Rega Kagame nubwo azoja kurasa. None nta barashi biyo bahungiye mu Buganda. Azoja kurasa hama Europe twe turindire mondre skarmush gikoko tugitegerere hahandi sindasubira musinzo kumanda habu barahumvise batahumvise naho nta kundi bashasubiye inyuma mu biganiro. Urakoze cyane musesangozi, ariko mu kurangiza ikiganiro reka turabire hamwe bino bintu. M23 yaratweretse neza yuko uyu muserukizi wa ONU yaje babizi. Okay, nta ni guca ntabyo bari ba uyu munsi nawe akaba yariciye umujyi avuga nti jewe ntago nkeneye abagendanezi b'inyeshyamba. Bino bintu wewe ubyumva gute? None ari ibintu bigoye.
none wowe ugendanirwa n'inyeshamba utari inyeshamba ibaze mu busanzwe kiriya n'igikorwa novuga yakoze abantu bagomba kurabirako ego kandi kivuga cyane sivyo tumenyereye umwubaho wari wese agiye hajya muri za Goma Bukavu hari insoresore za M23 abiti ntoranya bambitse amajire y'amantibare na tenishasha babamesuye baca muhango bamugendanire nkaho menga hari abandi baterabwoba basumba abo bashobora kumugirira nabi so uyu rero Viviane yarahira rero yuko atanyeshambi igomba kumugendanira ababonye amareresi y'amafoto mwabonye yuko yakagendanirwa n'abasirikare ba UN so kijya ari ikintu cyambere gikomeye kigaragaza yuko zijyanyeshamba zitari hokoni ego zibuze kuko bafatwa nk'inyeshamba nyene même si babaye muri Goma umwaka ukwiye cyangwa urenga ku iminsi mikeya ntabwo amakungu yigeze bafata nk'igihugu donc nk'ingabo z'igihugu ni ukuvuga mandi majambo hajya abatutsi gitutse reka kabisa hajya abatutsi hajya ugatiriga mwe muranuka uruntu nta mpamvu yo kugira yo kunukira ego nibyo mwana mbi yashatse gusigura kuko iyo yemera kugendanirwa na ziranyeshamba mandi majambo arakuvuga ati c'est vrai muri ngabo muri discipline mwaronse imyitozo rero ngo hajya babwiye ati mwebwe murabicanyi kabisa murabaye discipline naho twose yes nta mpamvu yo kungendanira kubera ko ntimuzi amategeko yo kugendanira umuntu ni bimwe by'umwana akubagana umuvyi atigera mikoze inyuma voilà rero kiya kintu vraiment yakoze ni kintu gihambaye kandi cagize ico kibwira M23 ku rwego mpuzamakungu kabisa kiya cagize ico kibwira M23 none nka wogiye bogwa M23 kugendanira ukumva ko ufise umutekano reka ntaje umusisango sinovyemera pe ndakubesha no tumanza naca mwishamba munga kuko baje nibo bongirira nabi ibijya bintu rero yakoze ni ibintu byiza cyane gose hajya yamara maje M23 mbugo wawo ndi yamara maje shetani yamara maje shetani kabisa yeah ariko kandi mbabare mu kurangiza hariho point utabwiye abadukurikirana ya Kabila ari digadize kwidigadize umva cyari cyo kwikirigita mu kirundi sinzi ngene bavyita Kabila aragiye hari kirigise ngo kugira ngo ahe amahigwe tubituko ngo Cirombo yuko bashobora kuba buganira ibiganiro ngo hari ibintu bitanu amwempoza ako ahamuna cebaze none Kabila na Cirombo ninda keneye undi kugira ngo baganire nisho ndi umuntu okwibaza Cirombo na pas besoin de Kabila ego Kabila eda ariko kubwo butungane bwa Kongo yarapfuye ego rero mu kibanza go gupfa bamuciriye kabisa bisigaje gusa ko bamufata hama bakamumanika kabisa ujya n'umukuru na mu bandi ni kese yo kumufata hama bakamubwira bagize babakuruna bafatwa kiriya gihe so Kabila rero ati kugira ngo tube tuganana na Cirombo ndamwimpoza yuko d'abord ibiganiro twokorana vyobera kuri televiziyo y'igihugu bikaba public tete imagine rebere vraiment nka Kabila agaca bwira president de la République ngo ibiganiro twokorana ngo bya public kuri radio televiziyo y'igihugu en plus deuxième match avuga ngo ni condition ya poje kugira ngo tube twonaganira kandi nuko aba partisan bujya mugambwe wiwe PPRD bafunzwe bose bagomba kurekugwa troisième mati nuko n'umugambwe PPRD musubira kwemerera ko ukora ku mugaragaro ibikorwa byawo ku butaka bwa Kongo troisième match avuga ngo rero ngo nuko ngo leta ya Kongo igomba kuriha ivyononekariye ku rugo rwa Kabila point ya gatanu rero too much umuntu wese aca yibaza ati ebaga ibintu nibi yego ubwa mbere asabye ko ibiganiro byo bira public makuri radio televiziyo y'igihugu aca avuga ati rero nuko Kabila na Tshisekedi bagomba kwanza kuganira private ari abantu babiri gusa baganira ibiki
usanga afise utuntu tw'amabanga bafitaniye bavuga ati biriya kano kantu utari amwibutse y'amasezerano bagira canke ni kamagi agomba guca muhereza yego urumva ni ibintu bihambaye cyane gose Kabila kumbure ntaramenyera umurindiriye kumbure aracahindura n'amafaranga yivye Kongo c'est vrai n'umugwiza atunga Kabila n'umugwiza atunga pe mugabo yavyitwayemo nabi yarakwiye kurabira kuri ba Makisari yaragize yaravuye mu mabanga acabandanya yitwara neza ubu ariko yimvira kwitoza kuba SG wa UN mu gihe uwundi nawe yavuye mu mabanga acahitamo kuja kuza araja urume ajyama mu ishambo rume rumujako n'amafaranga yari yarivye gusubira inyuma nk'ibirenge ingorane kabisa ya urakoze cyane mutasangozi kuri ku majambo make cyangwa se ku majambo oya navuze menshi kabisa oya ni make kandi y'ubwenge ku muntu yatwumvirije neza ni make y'ubwenge ndagushimiye cyane rero nongera nshimira abari baradukurikirana bafashe umwanya baricara ariko ngira cyane mwebwe muko muradukurikirana muturabira ibiganiro byacu n'inguvu dukoreshwa usanga ko turabura mutakora gakengeye imagine kabisa wowe uri kurabikora umve neza ko ahubwo sorry tarangiza hari abantu bansabye kubaha amateka ya FDLR amateka ya FDLR yabayeho gute yabayeho ryari yatangujwe nabande uyu munsi ni bande bayirongoye bafise effectif y'abasirikare bangana gute ivyo ndiko ndabitorokanya kandi ku bice 98% ndamaze kubitorokanya neza cyane très bien tungiye kwibashikiriza neza cyane ndasho ndababwira na FPR Inkotanyi voilà merci beaucoup ako na CNDD-FDD nzoyivuga ko ndiko ndayigira CNDD-FDD yoyo birakenewe ko abantu bayimenya Yakino ko abantu bayimenya gusumba uko bomenya FDLR gusumba uko bomenya FPR Inkotanyi sawa ya urakoze cyane Imana igufashe muri mizo research uri kuragira kugira ngo ushobore kutumenyesha bimwe n'ibindi bitugize ya reka ndabashimire rero byimva mutima mema kumeje kwa natwe ndamenyesha ko ari ubutamu ndi biganiro ciao